Ivyo ni ibirori vyo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe amakomine muri komine Mukaza. Mu ijambo yashikirije, Aline Bigirimana yamenyesheje ko uyo munsi uhimbajwe komine imaze gutera intambwe mu bisata bitandukanye. Akaba yashikirije imigambi itari mike yaranguwe mu bisata bitandukanye, aho tovuga mu gisata c'umutekano, isuku n'isukura, amagara y'abantu, igisata c'indero, ubutungane n'ibindi. Yashikirije n'ivyo bagiye kurangura mu bisata bitandukanye. Aline Bigirimana yashimiye indongozi zitavye ivyo birori, akaba yahamagariye abenegihugu kwama bagamburukira indongozi, birinde n'ibihuha kugira ngo dushikire rya terambere rirama. Indongozi zirubakana ntizisamburana. Muri ivyo birori hatanzwe n'imfungurwa. Izo mfungurwa zikaba zaronkejwe imiryango ifise amikoro make yo mu makaritiye yose agize komine Mukaza. Abo baronkejwe iyo mfashanyo bakaba bayikengurutse.